Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata ca politike igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ugire ibihe vyiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira turi butangurire kuri no nkuru ivuga ko muri Tanzania batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CCM burongowe na Samia Suluhu Hassan na cane abo mu mugambwe wa Chadema babandanye baburirwa irengero ndetse n'abandi bakicwa uno yari umwe mu bategetsi ba Chadema ari Mohamed Kibawo yakuwe muri bisi yari arimwo n'abaje bambaye umwambaro w'igipolisi bukeye bwaho akaba yaratowe ikiziga aho abamutoye basanze yaturijwe acide mu maso ndetse yakubiswe bimwe biteye ubwoba byinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure nayo kandi ishiramwe rya Fekabu ririko rirakora ibishoboka byose mu kumviriza abatwa kugira ntibagume inyuma y'abandi mu ijambo ry'Imana Gervais Nahimana umwe mu barongoye uturere mu ishengero rya Fekabu umuhanuzi mu bushikiranganji bw'indero akaba ariko akora n'ubushakashatsi mu batwa muri kaminuza y'u Burundi aca doktora avuga ko harya abatwa badakunda kuja hamwe n'abandi bafise igituma bikumira amenyesha ko ishengero Fekabu imigambi rifise hari ukubegera bakabaha umwanya mu kubumviriza kuko bo ngo baratahuye yuko ibintu byose biza buke buke kandi umuntu utamwumvirije utamenya ikiri muri we uyu mukozi w'Imana mu bushakashatsi amaze gukora haciye mu mashirahamwe yabo ngo yasanze bikumira kubera ibihe baciyemwo vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi ikinama abana 650 bava mu makaritiye 13 hagize iyi zone baronyejwe ibikoresho vy'ishure kuri uwa gatandatu abana bagera ku 650 bava mu miryango ikenye kuruta iyindi yo mu makaritiye 13 hagize kinama bahawe imfashanyo y'ibikoresho vy'ishure biciye imiliyoni zirenga 12 z'amarundi ibi bikoresho vyatanzwe n'imvukira zibiri zo muri no zone harizo ambasaderi Barege Jean Bosco haserukira Uburundi muri Amerika ndetse na Misago Jean Bosco umwana wese yahawe amakaye 10 ikaramu irate boîte matematikale n'ikaramu yo gushushanya niyo kwizera Astere haserukira zone kinama hari nawe yarongoye iki gikorwa caranguwe n'abagize intwaro y'iyi zone yavuze ko naho ibikoresho bitanzwe hatari ukuvuga ko ababikeneye bakwiwe bose byinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi amahera hanahanwa biciye mu muyaga ni ukuvuga electronique yabuze bamwe mu badandaza amahera bahanahana biciye mu muyaga electronique mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bakorera guhomba kubera ubukene bw'ayo mahera haca mu muyaga haraheze igihe kinini hari ubwo bukene nk'uko babivuga umwe mu bakorera ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'itumatumana Rumiteri twaganiriye kuri uwa gatanu igenekerezo rya 6 Nyakanga 2024 yavuze ko indwi zibiri ziheze hatonda muri Rumiteri haje kugura amahera yo mu muyaga ntaronke namba ababazwa nuko bimugora mu gushika aho akorera kuko kwiyunguruza vyazimvye kandi nawe ariko akorera ubusa agasanga yakoze mu mutahe yanayafunguyemwo kare naho yahora akoresha ayakuye mu nyungu byinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi wija kure isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru
ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko ishengero rya Fekabu ririko rirakora ibishoboka byose mu kumviriza abatwa kugira ntibagume inyuma y'abandi mu ijambo ry'Imana. Gervais Nahimana umwe mu barongoye uturere mu ishengero rya Fekabu, umuhanuzi mu bushikiranganji bw'indero, hakaba ariko akora n'ubushakashatsi ku batwa muri kaminuza y'u Burundi aca doctora, avuga ko harya abatwa badakunda kuja hamwe n'abandi bafise igituma bikumira. Amenyesha ko ishengero Fekabu imigambi rifise ari ukubegera bakabaha umwanya mu kubumviriza kuko bo ngo baratahuye yuko ibintu byose biza buke buke kandi umuntu utamwumvirije utamenya ikiri muri we. Uyu mukozi w'Imana mu bushakashatsi amaze gukora haciye mu mashirahamwe yabo ngo yasanze bikumira kubera ibihe baciyemwo. Kurya leta iriko ibashira ku rugero rumwe n'abandi barundi no muri Fekabu bariko bashaka yuko nabo baja ku rugero rumwe n'abandi mu vy'ijambo ry'Imana mu kubashira mu mirwi y'abaririmbyi kuko harya ngo bafise ijwi ryiza n'impano yo kuririmba. Avuga ko hari mbere n'umutwa amaze kwatirwa ari abapasitori kubwiwe ngo ico ni ikintu ciza cane igituma badasubira kwikumira n'abandi bagaca bakunda ijambo ry'Imana ndetse no kuja hamwe n'abandi. Nahimana arashima mbere ko ubu iyo bafise akababakiye baregera abakozi b'Imana bakavugana amaso mu yandi bagasaba impanuro kandi bakazigendera. Ikindi ashimangira ko kiriko gikwega abatwa kuja hamwe n'abandi ngo ni ukuja mu ishure kuko burya ubupfu bwose buri mu mitwe. Avuga ko umuntu yatize aba asigaye inyuma y'abandi. Ku kibazo c'uko bikumira kubera kubura amatongo, Nahimana asanga ico kibazo c'amatongo kiri mu Barundi bose ariko badaca bikumira. We akabona ko icatumye basigara inyuma hari uko bagumye guhinga no kurya ivyo mu mashamba abandi bariko bajana n'ibihe mw'iterambere. Fekabu rero ngo inguvu ifise zo kuduza abatwa ari ukubumviriza bakamenya ibibagoye n'ivyo bakeneye hanyuma bakabikorerako mu kubashira mu bandi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abana 650 bava mu makaritiye 13 agize izone ya Kinama baronyejwe ibikoresho vy'ishure. Kuri uwa gatandatu abana bagera ku 650 bava mu miryango ikenye kuruta iyindi yo mu makaritiye 13 agize Kinama bahawe imfashanyo y'ibikoresho vy'ishure biciye imiliyoni zirenga 12 z'amarundi. Ibi bikoresho vyatanzwe n'imvukira zibiri zo muri ino zone harizo Ambasaderi Barege Jean Bosco haserukira Uburundi muri Amerika na Misago Jean Bosco. Umwana wese yahawe amakaye 10, ikaramu, irate, boîte matematikale n'ikaramu yo gushushanya. Niyo Kwizera Astere arongoye zone Kinama hari nawe yarongoye iki gikorwa caranguwe n'abagize intwaro muri iyi zone, yavuze ko naho ibi bikoresho bitanzwe atari ukuvuga ko ababikeneye bose bakwiwe, ahubwo Niyo Kwizera akaba ahamagarira izindi mvukira zisaba kwibuka aho zivuka zigafasha kugira ngo urwaruka ruze rutangure neza umwaka w'ishure wimirije rufise ibikoresho bikwiye. Agasaba abavyeyi gufasha abana kubibungabunga kuko isuka yabo ari ivyo bikoresho. Ndayishimiye Leya umuvyeyi afise umwana yaronse avuga ko aba bagira neza babakuye ko umuzigo munini kuko ibikoresho vy'ishure vyazimvye cane, aho ikaye y'impapuro 100 isigaye igurwa yarenga ibihumbi 3. Abana benshi ngo ntibotanguye ishure kubera amikoro make y'abavyeyi. Ni mu gihe imiryango myinshi yo muri zone Kinama ifise abana benshi bareze batoya hari nabo usanga bakunda guheba amashure kubera kubura ibikoresho. Nayo mu yandi makuru kandi nuko amahera ahanahanwa biciye mu muyaga ni ukuvuga electronique yabuze. Bamwe mu badandaza amahera bahanahana biciye mu muyaga ni ukuvuga electronique mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bakorera guhomba kubera ubukene bw'ayo mahera aca mu muyaga. Haraheze igihe kinini hari ubwo bukene nk'uko babivuga.
umwe mu bakorera ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'itumatumanako Lumitel twaganiriye kuri uwu wa gatanu w'igenekerezo rya 6 Nyakanga 2024 yavuze ko indwi zibiri ziheze atonda muri Lumitel haje kugura amahera yo mu muyaga ntaronke namba. Ababazwa nuko bimugora mu gushika aho akorera kuko kwiyunguruza vyazimvye kandi nawe hariko akorera ubusa, aho asanga yakoze mu mutahe yanayafunguyemwo kare naho yahora akoresha ayo akuye mu nyungu. Si mu gisagara ca Bujumbura gusa hibonekeza ubwo bukene bw'amahera hahanahanwa biciye mu muyaga, no mu gihugu hagati twaciye nko mu ntara ya Bururi ubwo bukene buribonekeza. Umunyagihugu w'i Kajondi muri komine Rutovu twasanze ku nyubakwa z'ishirahamwe Lumitel yaje kugura amahera yo mu muyaga, yavuze ko bafise abakiriya benshi baza kurungikira amahera imiryango yabo bakayasubirana inyuma uko. Si ubwo bukene gusa nk'uko babishikiriza ngo n'uwugize ngo arayaronse kare nta ngwate yarinda gusabwa mu kuyarungika, ariko ubu siko bikimeze. Ayo mahera y'ingwate hatabonetse dukora duhomba. Twarondeye kumenya imvo n'imvano y'iryo kena ry'amahera barungika bacishije mu muyaga n'ikiriko kirakorwa ngo iyo myidogo y'abayadandaza ihere. Turabura uwuduha umuco mw'ishirahamwe Lumitel. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko havugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.